abakenyezi barashoboye. Ariko nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yama yabivuze, turi kumwe twese turashoboye. Nimuze tubandanye tuje hamwe dusenyera ku mugozi umwe, vyose bizoshoboka. Tuzorushiriza kugira inkomezi nitwakorera hamwe, tugashigikirana, tukungurana ubwenge, tugasengera hamwe, kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira ko babiri baruta umwe. Mboneho akaryo ko gutera akamo abarundikazi bose, ata n'umwe avuyemwo, ngo bareke kwikumira no kwikengera. Murashoboye kandi turashoboye. Sinkekeranya ko iri koraniro rije gushigikira utwigoro twa leta irongowe na nyecubahiro Varisito Ndayishimiye, yo yihaye ihangiro ryo guha agaciro zina mukenyezi wese, ubwa mbere na mbere mu guhimiriza abana b'abakobwa kwiga amashure. Ubu nta citwazo c'ubukene kikihari, kuko amashure mato mato biga ku buntu. Akandi kigoro kadasanzwe ni ukuvuza abana bari munsi y'imyaka 5 ku buntu, no kwakira abakenyezi bibungenze ku buntu. Ibyo byose biri mu ntumbero yo guha iteka umukenyezi mu gihugu cacu. Si ibyo gusa, ubu abakenyezi barizegwa ku bwinshi mu nzego nkuru z'igihugu. Ikoraniro mpuzamakungu ry'abakenyezi n'imboneza CFR mu mfunyafunyo rije rero kunganira umugambi wa leta wo guteza imbere abakenyezi ata n'umwe akumiriwe. Ni naco gituma nteye akamo abakenyezi bose kurishigikira. Abakenyezi twese nitwahaguruka tukubaha Imana, tugateza imbere imiryango, tukaba abizigirwa mu vyo tujejwe, nta nkeka n'igihugu cacu kizohungukira.